umugambwe wacu nk'uko twama tubibabwira wareresheje abagumyabanga urukundo, watubwiye uti egera abantu mubiyegereze mubakunde, cyane cyane abamikoro make, abatagira shinge na rugero, mubegere mubashikeko. Nkaba ndabashimiye cyane mwa bavyeyi beza mwe murera abana batoyi, abana bato cyane mukaturera rutoya, mukadukuza kandi ataco mupfana, mukaturera neza. Imana ibahezagire cyane. Nkaba nshimiye n'uyu ajejwe irirerero Francine, kuko kuva tugitangura ngaha ngira turiko turegereza imyaka 10 twasanze ngaha Francine ari we ajejwe irirerero. Rero tukaca dushimira rero cyane cyane umuvyeyi mama buntu yiyumviriye kino gikorwa ciza cyane cyo kwegeranya bano bana batagira shinge na rugero, arabegeranya kugira ngo azarabagirira neza. Nta na rimwe tuza ngaha ngo tubure yutuyoya, utwana twose tugize ibibazo aratwiyegereza akaturera tugahava tugakura. None nawe nyene Imana imuhezagire cyane, imuhezagirire kino gikorwa ciza cy'urukundo. Ubwo rukundo rero nuno munsi niko gwadusunikiye ngaha muri rino rerero, twaje kubunganira kugira ngo nimuze mwigire mubura ico mufungura. Uru rukundo nyene kandi buca rudusunikira mu batamakazi bari mu ntara ya Bujumbura Igihanga. Nabo tuzogenda tubarabe, hari hirero ry'abatamakazi n'abatama nabo nyene batagira shinge na rugero, barezwe nk'uko mureza abo bana, nabo tuzobashika ko tubarabe. Uwo musi nyene ubwo rukundo ruzoca rudusunikira muri komine Ntahangwa nyene ku Buterere, tuje kuraba irindi rerero ry'abana barezwe cyo kimwe n'abamureze. Imana yaduhezagiye, turaronka ivyo tuzana ngaha, tukaronka n'ivyo dushira abandi. Nkabashimiye umunyamabanga ntunganya bisata yanyizeye akantuma mu kibanza ciwe, kuko wewe hariho ibimufatiriye.